Ningaha! Hello guys, it's your girl Malicia. Karibu kandi muri resto. Nkuko mubizi ni ikiganiro kibabwira imvo n'imvano z'ibiteramo bigiye kuba cyane cyane muri kino gihe ca summer cyangwa uko bita muci, aho hari ama evenement menshi mutegereza gukurikirana no kumenya ama information akenewe kugira ngo mushobore kwitegura neza hama nange muze guparticipa. Hanyuma uyu munsi ngiye kubabwira evenement yitwa Golden Fashion Party. Uko muvyumva ni fashion party, harimo fashion show, of course, hariho ibijanye n'imideri, muzobona ama création akozwe n'aba designer bongaha mu Burundi canke mu karere, mugabo aussi hariho party. Ça veut dire ko abantu muzoba muje no kunywa, no gufungura, no kumva umuziki, no gutamba, byose bizaba bimeze neza cyane. Hazoba hari umu DJ akomeye, azobaha umudundo on the beat, melody imeze neza cyane. Hazoba hari n'aba designer batandukanye kugira ngo babereke ibigezweho mutegeza kumenya kugira mushobore kwambara neza, mushajije aba mama, aba papa, abana mwese murahawe ikaze. Hama aussi hazoba hariho live band. Ça ne sera pas seulement karaoke, sankiki mugabo abamodo bazotambukira kuri yo karaoke. Plus de beats, ibintu byinshi birebire, ahubwo hazoba hari karaoke izobera sur scène uwo mwenyene ikozwe na live band yateguwe, ikiyitegura neza kugira ngo ibahe ibintu bimeze neza cyane. Ikintu cambere gikuru mwomenya nuko hazoba haje singer cyangwa umuririmvyi urangiranwa muri East Africa community, izina agiye ni Harmonize. Hazoba just for you guys. So this is the event to not miss, and actually turi kumwe n'umwe mu wajeje communication tugomba tubahereze ababwire imva n'ibindi byinshi mwotegeza kumenya à propos yo événement. Hello guys, nizere ko meze neza, c'est moi Tania, chargée de la communication dans Citizen Corner. Hope mumeze neza. Juste kubatumira muri fashion show yacu, comme elle vous a dit, Golden Fashion Party, izoba le 19 kuri Nyambo Garden, bien sûr. So guys, nimubure, tuzoba turi kumwe n'umustar wanyu mukunda cyane, tuzoba turi kumwe n'aba stylistes bari différents, surtout avec vos DJ préférés, et moi je serai aussi votre mannequin. Surtout nimuzobure, tuzoryoherwa cyane, ibintu bizoba bimeze neza sana, tuzobategurira ibintu byinshi mutari mwiteze, bien sûr bizoba bitesa. So welcome guys, le ticket ni 50,000 na 150,000, duhurire hajya nyene. Bisous. Alors byose nizere ko mwabyumvise neza. Amatike nko yababwiye ni 50k kuri regular, hama VIP ni 150, ni kuvuga 150,000. Hanyuma aho mukeneye kuzikura, ubwa mbere hariho Olenga Makeup, ama contact yiwe ari ngaha anye, Lika canke aho bita kwa Citizen Office ni kuri Tokyo Business Center. Iminimo zawe ziri ahanyene cyangwa ahanyene turi kuri Inyambo hamwe no kuri GC Travel. That's all. Hama twizere yuko mwandage mukwikena ama platform yacu kugira ngo mwandage mukwikena ama nouvelle yose, ama information mukeneye kumenya before the event. Twage tubabwiye à très bientôt kandi twiza kumwese muzoza muzosidukana niyo. Thank you.